kwabirana kandi kari warishinze n'ura muri shigikira tubigusabye Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Orana umukama kirurutse umutima nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokone nahaza twakukengurukira iminsi yose na hose. Wowe mukama muvyeyi mwerana Mana mushobora byose kandi wamaho amabanga y'ababirayi wayashinze mu ndagano y'imba yo guhuza imitima no mu bumwe budatituka bw'umwumvikano kugira ngo kurondoka kuzuye ubuntu bw'ababiraye Kristo gutuma umuryango w'abana bawe usagarara nk'ako umukama ngo wabitegekanije kubera imbabazi ufitiye urabashikira bo mu buryo bwinshi bw'agatangaza kugira ngo nk'uko kuvuka ku mubiri gutera iteka isi yose abari kuvuka mu bana bawe gutera isumbirije Eklesiya kubwa Yesu Kristo umukama wacu. Mana nzima nwegerana nyabo rugerana bwose ukomoka ko nico gituma tugusavye nguruke mutima weranda atakate kuzirishikamwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira ufatagira tangure kubara ko byishakiye yafashe mukaze na gukengurukira rahumana weza bigishwa biwe avuga akire mujye mwese kino umubiri wanje uza gutangwa ku bwawe. Rero umukama twuko kuvana kusuka ku mwana wawe twagoreza umukati ubuzimani karasi w'okiriro tuganakenguruka kwa duteyiteka no kurenga imbere yawe ngo gushikanira impu turata kandi rushimitse umutima mwiranda dukoranize hamwe ado umutima umwe ko rusange umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama Eklesiya yawe ari ku isi yose yuzuze mu rukundo. Ego, murakoze. Ego, sawa. Mahoro. Sawa. Ego.
Bonjour. Ça va bien. abana bawe utagati Yesu nture bawe dusabire ubwo rumogi mu mwasarwe wadukoreye byinshi tutabikwiriye imbere y'Imana muri byose Mana se Mana bose se Mwana bose ese yose kutame Mzee Bikira Mariya wewe utangari wa gatatu wewe nyina wa Yesu Kristo umucunguzi wacu waraherekeje umwana wawe mu nzira y'umusaraba maze uruhara rwawe mu icungurwa ryacu ruribonekeza nibunganira aba bageni ngo baze bame bashize hamwe mu bizobagora byose birinde guhemukiranira muri byose na hose mwaramutse Mariya ushimira umukama muri kumwe urahetse mu bandi bagore bose n'umwana w'imbyaro Yesu arahezagirwa Mariya mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe bononye ubu munsi tuzopfa Muvyeyi Bikira Mariya wewe utangari wa gatatu wewe mukunzi wa mutima mweranda mwisenakuro warashigikiye abatumwa mu gihe bari biteze umuzo wa mutima mweranda none wabaye umuvyeyi wa Ekleziya n'umugabekazi w'ingo n'imiryango sabira ingabirano za mutima mweranda bano bageni ngo bashobore kubakira urugo rwabo ku rutare maze urwo rugo ruzobe koko Ekleziya yo haziko kano kanya abageni nibapfukame bashikirize igisabisho cyabo ko tuzobwishikana ku muvyeyi Bikira Mariya Muvyeyi Bikira Mariya mawe wacu uyu munsi w'imboneka rimwe mu buzima bwacu twaramutse Imana turaje kukwishikana turakwihereje tugusaba ngo uzozane hafi yacu mu buzima bwacu uterere umuvyeyi umurerezi n'umukangizi umugabekazi
akazi n'imiryango kumwe wasabye bwawe akabugarire uyu munsi utegereje urugo rwacu wowe usabira ibindi na cyane cyane iby'umutima wacu tubwira ko ari ingirakamaro bityo tuzamure kwemera kwizera n'urukundo maze urugo rwacu tubere uruganda rw'iranda isi yose twisunze akarorero k'umuryango w'i Nazareti umubyeyi w'intsinzi zose wewe twagaruriye umusaraba warashimwe Yesu yabwiye ati nguyu nyoko wawe ababwira na Yohani ati nguyu nyoko wawe turagusabye natwe uze tujyane inzira aho twashinze umusaraba wacu tubana nawe maze urugo rwacu rwame umutima ugaruze urange ikiriziya muri iyi si yose tuheze turongeremo ibyiza amen. Amen. Ku munsi mumwibuka ko mwamwishikanye ko ndetse ku munsi muzokwame mumwishikana ko muri cya gisabisho akunda cyane cy'ishapure canke irozari maze azoheza abandanye igikorwa ciwe cyo kubabera umuvyeyi abaronse kuba by'ukuri abavyeyi barangwa n'umutima mwiza umutima kivyeyi abahe n'indero ku munsi kuko ababera umurezi muramwemerera ko yama abarera abigisha ico mwokora n'ico mworeka abigisha kwihanganiranira abigisha kugiriranira ikigongwe mu buzima bwanyu bwa misi yose ntako izo nizo nkingi zizobafasha kurama mu rukundo rwanyu urukundo rwama rufise ibintu rusaba ubwa mbere no kwihanganiranira hanyuma kurekuriranira no kwizigiranira Bikira Mariya yarabaye umwizigirwa Imana iramushima kugira ngo imuceko maze urukiza rushikira abantu none namwe murabe abizigirwa ba Bikira Mariya acako kugira ngo ashobore gushikira ingo n'imiryango by'uyu munsi murame mumwishikana ko rero igihe cyose azoheza abafashe mu buzima bwanyu ntako bwaba ubuzima bw'akanyamuneza bwaba ubuzima bw'umubabaro byose yarabiciyemo none igihe muzoba muri mu kanyamuneza duhereye kuri uyu munsi w'intibagirwa mu buzima bwanyu muragumana nawe mu gihe cy'umubabaro naho nyene muzokwame mumuhamagara ntako yamakora ibyiza tutarinze no kubimusaba ariko arakenera wa mutima uhaguruka uvuga uti ngiye kwa Bikira Mariya kumusaba abone ko ndamwizigiye abone ko ndamukunda nanje azoheza abafashe kugira ubumwe naho ibibagora bitazobura ntako uyu munsi murashobora kwibaza ati byose bizokwama vyera tugire Kristo ariko ndabamenyesheje ko ari urugamba mutanguye ariko ntimugire ubwoba ni urugamba muzorwana kandi muzotsinda muri kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya mugatsindira kuronka ubuzima budahera tugire Kristo muraheza rero mwame mwibuka uyu umunsi muzumva rwa rukundo rutanguye kugabanuka mwibuka uyu munsi wa munsi mbe nari meze gutya hama mubwire Bikira Mariya ati ndabira ungarukanire rwa rukundo rwa wa munsi kuko uyu munsi ndazi ruraseseka mumufashe rero mumusabe rero Bikira Mariya nk'uko ruseseka uyu munsi yama bafasha ruzokwame ruseseka igihe cyose rubafashe guca muri bwa buzima butandukanye bwa misi yose none nk'ikimenyetso kiboneka mugira mutware isanamu yiwe ntimuyitware nk'isanamu mumenye ko ari umuvyeyi mujyane irahezagiye iyo sanamu rero ahimanitswe muze kuyiha ikibanza cy'iteka azoheza arangure ibitangaro mu rugo rwanyu hamwe n'abazobagendera bazibaza mbega
ni igiki kiri hano hantu gituma hamera nk'uko mwembere hari n'igihe bizoshika ntimubibone, ariko abazoza mu rugo rwanyu bazoheza babibone, babone akamaro uwo muvyeyi abamariye, kandi namwe muzoheza muvyiyumvemwo, kuko iyo ufise inzahabu mu nzu urumva ko ufise ikintu gihambaye. None namwe murafise intabonwa mutwaye, muraheza mumuha ikibanza mwishira ahantu muzohora musengera, ahantu mwicara kugira ngo mufate ingingo, ahantu muzorerera ibibondo vyanyu. Nimujane isanamu muvyeyi Bikira Mariya nyina w'Imana. Amen. Nimujane isanamu muvyeyi Bikira Mariya nyina w'Imana. Wei sina kufikiri. Yesu ndio hapo tu. Ndio sana. Sorry. Ready? Umiliza cyane. Gera ha. Sawa. Oya wayi Aba bandi bose bazi. Genda banje babanza genda kuma aye ina sukaro
iyi ni flash oya nayibonye muteye bashaka nawe guciramo cyo gituma nacenda mwegera ngo biti flash agifotora gusa ni sawa sawa ego mamu Mshiraho ngaho nawe kandi umugase Wakuchenchi create na hapo. Yari. Umaimu. Bagiye. Muche yona. Imana tuwezesha abana bawe kukubera indabo nziza mubyeyi tuwezesha abana bawe kukubera indabo nziza mubyeyi bamaze kwashika n'akamoto kabo kansanze n'imbere vraiment duhagurukire rimwe kugira ngo twakire abashyitsi bacu biteka muzoba mukoze duhaguruke bariko baraduga bariko baraza duhaguruka twese rimwe niba atashari atanze ugufise haguruka yes haguruka hindukira urabe iyo bariko barazana nanuwa kutaka ngubone jewe yes nikaze uwo n'umukazi yes abashikije nitegure basa nkabo saba protokoli bambera ko kandi kugira bigende neza yes bagiye gukora ibisabwa asaba hawe ikaze cyane protokoli mubafasha mubashikana mu bibanza byabo by'iteka niteka cyane bikomeye ku bashyitsi bacu abiteka baduteneze ni n'akanyamuneza gahambaye kuri twese dukoraniye ngaha ariko murabizi neza imbere y'uko tubandanya ibindi byose cyangwa dukora ibindi byose aha mu rugo kwa Mutama
ntitwigera dutangura ikintu icyo ari cyo cyose tudashyize Imana imbere. Reka dusabe umuvandimwe wacu ashobore kwegera ngaha aturagize Imana ashobore kudushyira mu minwe y'Uhoraho kugira ngo imirimo iza guca ngaha yose igende neza. Murakoze cyane. Fata neza. Hari akantu rero iyo turonse abashyitsi biba birenze gusumbyaho. Bisigura ko imbere ko tubandanya ibindi byose n'abakobwa ba Mutama yegere baraba ukuntu batwakirira abashyitsi bacu kugira ngo dushobore kuza kubabaza ikibagenza twabakiriye baruhutse ndetse n'iminwa itumye. Muzoba mukoze mwitabira. tugire Kristu kandi bizawushaka ukamuvuga cyane kuko hari umunsi nawe cyo mukenera kumuvuga atabikeneye. Tugire Kristu. Aha mu rugo kwa Mutama burya twebwe nk'abahungu biwe twama tugabye kandi twama turi hafi dushobora guturuga twese. Nubwo abadahari hari ababa bahari, nubwo abahari hari n'abari baba bamusanze. Mu bisanzwe mu mwanya utari munini twebwe n'abahungu ba Mutama twabonye abantu baje turavuga ngo duti turatewe cyane, ariko ntitwatebye batubwira ko hari uwo barondera, nawe ntiyari hafi, hari ibyo yari karakurikirana mu bitaho haruguru abiraba shana tumwe mu bo tuvukana ati simba umuhamagara burya baramugendeye. Mutama ntitwatevye kumuhamagara aba arahashitse.
rero jewe umuhungu Mutama yamaze kubashika sinshobora kuvuga menshi ngo cyangwa ngo niyakirire abashitsi Mutama atariho niyakiriye kagiye kubatema neza tubaha ikaze bahaguruka sawa samana yisirikirwe rukuberwa ibyera byeranda amashuri yashigura abageni ibintu byera hirya no hino kabisa nitwereke sawa sawa ahosha yego yakasiti arakana moko tuirawe aho amashi menshi utonani mutakurikira mwese murajya gusa sawa nawe simwese kabisa kabategereza abashitsi bacu aha ni muhira gato kiraba muri Europe kiraba mu Bwongereza ikindi kiraba mu Bwongereza vuba araherewe reka sinda kuja umwanya wawe sawa ni sawa sawa yes ushobora kuba utavuga ni sawa haleluya tugire Kristo mushobora kumva mu Cyongereza how do you do yes ashimwe haleluya Imana ibahezagire hama twagira dufasha akarimbo kavuga ngo muze murishura ati ntibe mpandira ni mu ntiza amashi mubikure mu inzigo mpandira uwo munsi mukuru Imana iduhezagire Imana ibahezagire mubikuremo inzigo mudutiza amashi Imana ibahezagire ayari n'umugendo haleluya mpandira ayari n'umugenzi Imana imuhezagire ibintu ngiyemwo ngo nukuri sugufina mpandira Imana ibahezagire mpandira Imana ibahezagire kagisinda nkubwire Imana ibahezagire haciye amwenyura nukura arakunda gukandwa mpandira kumva mutamatashe ngo ntuze ukora ikosa cyo gutuma agasongo ngo cange zakayo ngo cange mape nukura simbe n'urure ugende bukebuke umukwege polepole umushikane muri saro utore isafuriya imyenyera y'abageni umushuririze amazi ati yatwenga nukuri Imana imuhezagire ukabagira marike ngo amaso arirabura azoca acekuka nukuri birabihira abagabo mpandira parara penze nukuri arakunda gukandwa mpandira Imana ibahezagire haleluya Imana ibahezagire cyane haleluya kuri uwo munsi mwiza w'abavandimwe bacu mayerisa gisinde tubashaniye umugisha nagira ndakamire haleluya Imana ibahezagire amajeho nanje nukuri mamosi ni umujama wanje yari umugenzi wanje kubera uno musi agiye uburyo Imana ikamugira neza akagira akamusimbara mu rugo nanjye ngira ngende ndongoje uno musi nyene kuko imanza zibiri zimara bangahe urubanza rumwe rumara bangahe kandi bakanyije ngira ngende ndongoje nyene muco mushikira kandi jewe umukobwa ngenda mutoreye ahanyene gena namutora nafanya nini? Mpandira
nkandira ukuri namubonye Imana ibahezagire tumeshukuru matukania ya kanisa tu Haleluya. Ninatenge na gizende mchamushikira. Shushu jambo. Nanga mashoko kuma. Yaenda mbije. Atanguye kumbwirira ingana ngo ndamujane. Oya mubwiza hari isosiso. Ariko cyo ubunyene ndagutwara mu kaduga nakubonye. Nzanwa magara karahuhuta. Amahaha akumbaza. Cengera ndongo ibintu profite amosi. Yaje guprofita cyo twibanda sibyo. Ndayirufaranga. Ndayirufaranga. Chama changu hatari wali kupimana. Ubuze gute? Ndayirufaranga. Oya huni sawa. Jemba ku matafari. Maze kugushikana ku matafari. Tusanze bibi atari hano. Ibyo tutamu gatondo cyangwa ushaka cyatuma tubana imyaka yose hakurya umunsi yakiti. Sibyo none? Yayo maisha mayaga ya mataba. Mama yangu na mama yake. Ngo bisaba gutegura. Sawa je nakumvise. Urumva? Jewe ndakomeye cyane. Natwaye America Got Talent, Washington Got Talent, Ntwara Mapengu Got Talent. Ntwaye cigarette Got Talent. Nakuzogenda mwijoro ntamaze gukora ko cyane nzi ifusi aje no ndagukunda. Ina kuja makuru kuno. Shaje ndaguhevye kwe. Winzira mwishamba utazi ugacika utazi. Kwani naringiye kuresha umukobwa w'ikapere namo canke warabaye igisatizo. Shaje ndaguhevye kwe byume kwe. Uko je ndabona. Kachatandi yote. Usana. Nani nikirudi, usana. Karuka nani nikirudi. Usana. Ndio nani buka. Amashine cyane. Apa iyo mugongo bebe ari ibiti. Urabona ukunda komana. Nenga ari kubiti. Umukobwa afise ingufu mengo inagite tukugenza nkayo utamayo umukobwa angana n'umuhungu afise aka kagerino akagira je ntanaho ngira ariko we yarahafise ariko umuntu Mike tegura ibintu neza nanjye sinogenda navuze burya ikintu kimwe kiryoshye ku isi kugira umugenzi ukabona arongoye ariko yaza n'umugore ukabura icyo umuhanura nabwiwe genda vuga ati jewe nkaye nahano uyu mugenzi impossible mayeri hakuruka aho wicara nanjye ndaguhanura reka nanjye n'umubyeyi nubwo narangiye utoneye iyo ufise ibitungu utunze muhira umenye ko ari wowe umubyeyi wabyo nawe ndabise ibitungwa nonze bituriye impunzu imbeba wibaza ngo zirarya ntasumye ndaburaye ziraburaye aha rero mayeri uri umugenzi wanjye ese nokubesha ingabirano ngira ndaguhe ariko memo ndayitanze hari abandi batarabikora tuba nexaje reka ndindire abandi ntibabikora nanjye ndatangira rimwe n'abantu yicarire ndatangira rimwe n'abantu tuba nexaje amashyi menshi cyane kuri abo bantu bavuye ngaho imbere barabizi ni umukobwa n'umuhungu yigaragaza ubwiza bwayo atari baba kameramani usanga kuyaduha kiri kibazo ariko mu muryango wa Mayeri burya barakundana twe tumwita Mayeri kandi murimenyere n'ababyeyi niba mutari murizi murimenye umuryango wa Mosi urukundo rwandanya rwigaragazanye umubyeyi yibarutse Mose aravuga ati sinogenda nanjye nashimye cyane kandi ntagabiye umwana wanje
nagabiye n'umukazana wanjye, reka tumuhe ikaze umubyeyi wacu ashobore kugira icyo abwira abahungu biwe n'abakugariwe. Aleluya, aleluya, Kristo ni muzima. Muhehe iwanje, hehe iwawe. Ego Imana ihezagire akengurukiye abantu hari bwabone n'umunsi n'umwe umunsi uri hejuru ukamara bikoze yarose ba mwana yarose n'ababyeyi niwe ngabajya aho babyagiye kandi rero kuvuga ati nk'ubu ngacikitiye ababyeyi ugatimugira ba mwana w'iwawe nawe nyine babara ababyeyi bawe turabasangiye rero utoye inanjye rero ntarandi bijya bibondo yanshikirije ikibondo jewe icyo ndomugabira mukazana wanje ni impene y'imbobabora naho atazoba ariko araza kubima nzoyiragira amase avuyemwo ndandamure njane mu ndimo yiwe rero ibiharage rero kubatira ikigori aje rero nje ndamutekerera muri ca kigina mugabira ubu rero ikindi gisigaye hariho ako nazanye gatoyi kandi kw'itegeko k'umukazana nanabukwe ngomba rero mukabone ndakamushikirize rero urya muntu we yaza avuye atarushe agasanga yacunde nka saa sita akizanisha saa 9 saa 10 saa 1 asange nyabugari bugishushe nitugire Kristo. Amashirisha ku muryango agira amuhere mfata rwose ande kagishushe kuko natemye ko umuhungu wacu ava ku bukanye atunze ku mandimo Tugire Kristo, tugire Kristo Yesu, amen. Mpagaze aha hantu kugira ngo ndabe umuntu wese byose nshaka kugira ngo mbere uko ikunda hariho abantu nkeneye kuraba hajya turi n'akanyamuneza rero kuri uyu munsi w'umuhungu wacu Amose. Gusa iryo ntabyo narinzi, iryo ntabwo narindizi, narinzi mayeri. Murabona rero demizanye nazanye n'abana begere ngaha b'abakobwa n'abahungu. Mwegere hano Arene Carmen Muzaro. Hariho abandi bamaze gutembera sinzi iyo baherereye hano mu karere. Hama
yagarutse mu izina ryiwe yaturungitse amaze iminsi itari mike atari mu rugo ari mu rugendo ariko yambwiye ati umuhungu wanjye ntaze atambe yirorera muze muhabe aba mubona ngaha rero ni batoyi biwe Mayeri ari bamose Mutama yaturungitse yakudutumye ko ngo tugushikiriza aka kantu we n'umupfasoni wawe muze murabe ikintu kirimo hama mushime uko nyene turanezerewe cyane rero kuko urubanza rwawe urazi ko tugukunda umwana wacu hariho ababyeyi bavuze ko bungutse indi miryango natwe turimo tumukunda kubi ashari wiwe arabizi mwakire rero kagaba n'ubuke kwanyu mushikiriza akantu murindire gatoya urakabona nagomba kumuririmbira gusa ntabwo nzi kuririmba bya cyane akaririmbo ngira ndirimbe akanyakirira ukagenda erekaniwe yawe n'Imana mu gusenga kwiwe kwa buri munsi ubwo yarishoboye erega yagumawe n'Uwiteka nanjye nza kubarire byose umukunzi wawe uzamubara mu bihe bikomeye n'ibyoroshe byose bizajya imbere y'Imana umwana mutoyi cyane kuko Miriam yamaze kuhagera nibasanga bitoshe Miriam nyaruka kuko burya ni akana gato gafite impano ndetse Mayeri naho gafata akadini kawe amashyi menshi kuri Miriam reba ni muto ariko akiri muto ni umwana cy'ubwenge karimo mama ndamwita mama karimo umubyeyi yesu murabona barakundana yes ari kumwe n'inshuti ziwe n'umuryango nk'uko mwamubonye yitwa Miriam ni umwana benshi baramuzi kandi Mayeri ni n'inshuti n'umuryango kuko Mayeri twabanye twa 2020 twebwe twamubereye inshuti nimba uno munsi Mayeri umumenya mu bijyanye no gukora umwuga w'amavideo mumenya yuko uwo muryango ufite uruhare runini muri ako kazi k'amavideo hama tukaba tuje kumushyigikira ku munsi wiwe by'ukuri ni iteka kubona umuntu w'umusore nka Mayeri yizigamye yinjiye muri ibi bintu ubona n'abakobwa benshi ariko Mayeri yizigamye avuga jewe ntegereza gukora ubukwe uko biri kose ubukwe nzobukora kandi urabona ko Mayeri yabukoze kandi umugeni yamushikanye ndagusaba imigisha Mayeri amen yego kandi kubaka sijya kubitirabira kuri televiziyo ni kumvikana hagati yacu kandi ikibazo hanini gusongwa na mwebwe nyene si pare cyangwa si marene azapfa gusubira ibibazo byabo kuko nabonye basanzwe bafite ibibazo byabo okay amamani beza amen amashyi umwana n'umusitari uyu mwana yakoze ibara yaririmbye nyinshi sinzi ko ataririmba uno munsi ariko reka ducungure umwanya umwete twakira
navuga abuzukuru ndibaza baramaze kugera no kutukuruta n'igikurutukurutukuruta tuzemo abakuru nabo nyine bashike kugira ngo ubutukurute imbere ya Amosi karibu cyane nikaze cyane ni benshi aba bana ni beza nabo nyine bari bafite utwenge dutandukanye ni karibu biri munsi Dico Entertainment.